Jerekana burireho Gasore wa kera n'ubu brema sico kera umuvuduko yari afise kera so agifise mwagize no kumusaba ngo garuke mu biro TV ngo ari yanyi nibyo Isaac TV ho yes Numunezero ugeretse ku wundi uno munsi nundi munsi kabisa exclusive interview nziza cyane isa neza cyane shaka ko tuyaga na Jojo shaka ababone murega 100 mwese muze muhamagarane mu partage no video muhanahane no video kugira tuze tuyage na Jojo tumumbaze ibibazo byinshi Jojo muramuzi nta byinshi ndamuvuga ko hari byinshi rero gishaka kumubaza kubijanye nibimukikuje n'ivyarimwo n'ivyo komsa Jojo mama lao yes I ndagwisuko no bavuze nawe yeah Jojo mama lao Jojo ko baye mwiza jogo nibiki guma wisigawe Pinakim kuryohe wari ndahaje bro Imana ishimwe amasaha meza Jojo kwanza amakuru y'imisi myinshi twarahibanye wewe warabaye waragize amahera wanda warakora freshe news nzoyagira gumusengera gusa by the way kampere nga felicitation muri kubona channel yawe ya YouTube waragize ubufise channel ya YouTube ni Jojo official Jojo ihuriro Jojo ihuriro kuri gashize ko ihuriro kuri abaje ari benshi Mbo Jojo ni benshi sinashatse gucanganya abafana banje Ebuje nawe urafise abafana Yes nene babura gute aba boss banje barahari bro Okay bariyongereye baragabanutse bariko baraza gusa sindabona ku kigero nkeneye ugerigero kingana gute urugero benshi cyane mwese ndabasumbe mwese Okay voilà Jojo abantu bakuzi mu vy'amareresi mu biki reka tuje ko ndamuzima bwa Jojo tuje dakunda kushaka kumenya background y'umuntu Jojo amazina y'Ikirundi ni Iradukunda Josepha Iradukunda Josepha nanzi Josepha Iradukunda ni naragibagiye Iradukunda Josepha yavukiye he mu Cibitoki Carugomba oya ca Bujumbura kuri seti mu Cibitoki ca Bujumbura Okay papa na mama baracariyo oya fise mama wenyene nice uno munsi Jojo turamubona rimwe na rimwe tukamubona biva kuki Bo jewe kenshi nkunda ntangura ama interview canke nkora ibiganiro ariko mfise ikintu gishasha sinzi ko ico kintu maze ukibona Okay mugiye ukunda ama interview ufise ibintu bishasha were ubwira abantu yego Okay Jojo okay watubwiye background yawe gato wavukiye mu Cibitoki cya Bujumbura hari mwaka wajyari nimba atari banga Amir 998 Jesse mishimyaka sinzi nk'abandi bashimye Okay mugimwe n'amajana 98 abantu bacaharura imyaka ufise yariyo ishure ndibuka waragiye wararose diplome waraje amashure ya secondaire ni wabananje kaminuza buba cyane ibyo ndimwo biheze ndashaka kubandanya uri mu biki hari ibintu ndimo hari aga project kanaka kohukunda ndaca ngenda mu bindi rero Okay jemerwa kubona kumva waruguru iduka munyuma burabivamwo none nibiki bipfa kubera Mbo urabona kijya gina ifise ndayakingi kandi nari ndemerewe naciye nja kuvyara ndayakingi nafise ndayakingi kijya gihe nadandaza nafise imbanyi yakingi yego cyangwa imbanyi hamisi Oya ambo nafise umubebe mu ndabana warungana ndokingi nawe nindega barezira ijuru amaca nja kuvyara mbona ivyanyorohera ibizunguzungu kwaje nari merewe nabi gose cha bisaba rero ko manza guhagarika ariko vuba ngo mbasubire kandi nsubire kudandaza usubire mu karere Okay usubire kandi kudandaza Okay King wafise imyaka ingana afise umwaka n'amezi 5 tuzomukurikiza ryari indira kwanza yarage acari umubebe tuzoje muri gahunda tuzovyara abana bangahe muri gahunda dufita babiri aho King hasigaye umwe uce wugara duca wugara canke uzoguma oya babiri bazoba bakwiye uzokoresha uburyo bwihegera wikingire ntihabe bangahe baza bo tuzovuga n'umugabo babaye benshi bro batatu ariko babiri kuri jewe
ni bon. Voilà, ni waronka abana rero ushaka bakwiye uburyo uzokoresha mu kwikingira n'ubu. Tuzovugana n'umugabo ko hari uburyo bwinshi twaratembera. Ko umugabo sanda vyumva ariko n'umugore abafise ama opinion yiwe. Ko aratwumva ko turaba misi uko biri kose abashaka kumva nawe ico bivuga. Mbo ubunye kwa muganga hari uburyo bwinshi bwo gukoresha ashaka genda kwa muganga akabigufasha. Byaje twibutse kwa muganga bugara gute. Bakoresha inzira zingama plan. Bo hari ubushinge hari ubunyuze hari ibintu byinshi barakubwira ico korohera gukoresha koresha mukoresha. Okay. Tugaruke mu buzima bwa Jojo. Jojo yakuriye mu Cibitoki nyene. Nakuriye mu Cibitoki hama munyomurazi umupanga yantagira adresse turaca kwa Mungagara. Turava mu Ngagara turaja kumutakura. Ariko Imana ishimwe mu nyoma mamubunya ba muri Partage. Vyama cinema wabyisanze mu gute? Mbo by'amasinema nabitanguye nkina théâtre muri église ya Bomberge. Okay. Hama ndatangura nyama théâtre guco. Hama haca umupapara aho yaravuye muri Kenya citanguza ibintu vya filme rero. Yitwa B Media. Okay. Bakorera quartier neuf. Abatipe twabana nibo bagirisha ama repetition ibintu nk'ivyo. Hama ndabwiye ko ndabikunda. Cyatangara rero kuza barantwara nanje ngira ama repetition. Mu nyuma baratangwa no kutwerekana kuri Salama TV Salama. Tawuzerekana nyane cyatangura uko irasambuka ndagenda gukinira kandi mwijabe. Chamba mwijabe renza mwihuriro. Okay. Mwihuriro byageze gute? Tubigiye kwanza ngere kugira winjire mu ihuriro TV habaye iki? Ninde yaba intermediaire ngaha ninde yaguhamagaye wabimenye gute komsa? En fait ngikenera mwijabe Gasore niwe yatugirisha repetition. Ugikinira mwijabe? Mari Gasore. Yatugirisha repetition mu indi group. Mborukara niwe yari nk'umanager wacu. Hama rero Ismail Gasore gusa ho en fait des fois yari hari muri yo groupe twaragira ama repetition ako gasanga dushutinze rimwe nko mu mezi angahe kugira twibone kuri TV. Hanyuma rero mwihuriro TV Gasore arambwira ati je ndabona ko ziukina kandi twebwe ukinya no musi nyene ejo kaba kasohotse. Yo naye ibyo binanda bishuye ndavuga man ibyo nibiraba nibyo ni nakina muduca munyereka ibyo nakinye ntabwo kubona kuri YouTube ngoye. Ndavuga hano nawe ndambwira okay wowe musi mwashutinze bashutinga samedi musi mwashutinze uzocumbwira nanjenze harahera nk'amezi abiri mu nyuma rero ndamu telefone bite Gasore ni sawa cirambwira ati no musi mwakoze nze rero ma adresse ya umukorera acara ma adresse ngishikuye musi nyene ni kamwe nakina komanda mabiza tanshikira ndakina nakandi bukenye ncamona wa posting ndenga ngo cucu twara kubaye mu kantu kanaka ndavuga yo mana yanje we nagiye gusezera mwijaya batabona imbere n'inyuma ndagati je vraiment nukuri twakoranye neza ariko sinoza ndakora ibintu atamatunda mbona narosa handi hano ngenda gukorera turasezerana ndabwira manager wacu nasezere cyo turavugana rero na mise kama baranyakira mu ihuriro TV. Amisi wamusanze deja ari nyene ihuriro TV. Ivyo urukundo yamise byatangiye gute? Deja umusanze ni boss wawe umusanze ku kazi akubonye aciyamira mate byageze gute? Ingene jabimbya kimbona gusa yaravuze n'uwacu. Imana ndabona unye. Okay. Sawa, Jojo rero twumvise urugendo rwiwe ariko ahanyene tugira mu rugendo rwawe ceka tucishemo gato. Utuntu wibuka wakora tw'ubugugu kiri muto twaruduke. Utuntu nakora tw'ubugugu. Nawe nyene twibutse ubu witwenga vraiment ati mana sinije. Narakunda gukina ibitepe. Ibitepe nibiki? Ibitepe mboni kujya kuno abana bafata bakagenda ku bateri bajye bashona bakazirafata tujya dushambara tujya batari kacugenda nawe ugafata gakasu gakatagura n'ugwembe hamuka cukora udupupe mbona yenze shika 6e Mario Pepo yanse kumva mwo kwe gushikaho batangura kuntwenga. Okay. Nibyo nakunda cyane. Voilà, winjiye muri Riro TV rero winjiyemwo Voilà, by'inkundo birabaye na misi riri patati patata ntivyatera uhagarara ku bandi mwari mukirana cyangwa bavuga ati hakuna shida uni demo wa boss nta kibazo. Uruhagarara n'ivyobura kuko
kenshi muri ubu buzi bwacu kandi nawe urabizi ntiwigirisha iyo umubosi amaze kugukunda akagukunda urumva ntihabura keya ushaka kumbwira numva shaka energy numva shaka gaki urumva akakwitwararika abandi bakobwa barafuha yani bategezwa gufuha bo mati yawe akarero kaje kigize sharp ariko twagatanguriye umva nyene ntibura nyene hariyo nabashaka nyene kuzanira by'amabifu maremaye nkavuga ati muri menye voilà turacyari nyine muri Huriro TV nshaka kumenya utuntu uratanguye mu Huriro TV muri ko murakina urumva ko batanguye kugira amajalousie kugira ishari nkuko babivuze Amis nta musi rimwe bigira byashitse like naho marabasheri akagusaba ibyagusaba ngwebese agusaba ngwebese akasabihi ngwebese like akagusaba ko mu mujyamana like mbo ja misa kindraga hari umusinigeze kumva histoire ntwari umugambi wiwe je kuko amisi broma yarankunze akinkunda proposition ya mbere yansabye ndamubera umugore okay ego kuba umugore ari sikibazo ego sikibazo umubera n'umugore mutaranatwarana kuko ndibaze urabizi ko amisi je twakundanye igihe kinini mezi 3 yari yatanze inkwano muhira bon waramukwakwanije ariko sijana mukwakwani niwe yabisabye ahubwo yabona no ngaho kari je ndamucereje bijye twagize mariage mu nyuma ndamutevya gato kugira mpeze kwanza kushure naho ubundi yari yaratanze muhira inkwano okay urumva nta bintu byamangwe bese byabaye kabisa nta guhonjana byabaye ava ariko mariage ntabyo guhonjana kabisa byabaye Imana ishimwe voilà Jojo yarinjiye mu byo kubaka ubuzima bwo kubaka ubona gute imyaka yose bimaze mbe umakura kwiye yakiyo 3 urayikubise we ndayikubise kabisa kuri ya misi kabisa wara ne twagize mariage muri 2020 turabizi urero ubuzima bwo tugomba tugira anniversaire y'imyaka 3 urugo urubona gute gira batarubaka mesherza si bwana nimuce mugwiruki si bwana gute rero mbo iyo ufise uwo muhuza mukumvikana biraryoshe bitwaye ariko rero ntihabura agashetani nyine kuko bavuga ngo ntazibana zitakomana kamahe ibyo bamaze kugwana n'amizi bamaze kugwana no twagwana nka mushobora urugabo nka rujyana rushobora abagore ko muyigenza ushobora kumuha n'ingumu kamwisimbira ko kagiri yonyica yo bitashuti na cangwira hariya mu ferege voilà ubuzima rero wabaye mu Huriro TV mu nyuma harabaye indurunyisha babizi barabizi abakurikiranye histoire ya Huriro TV barabizi ba Gasore barivira barigira bayasoni bose baragenda bijye bintu n'ivyatumye biri mu vyatumye Huriro TV isubira inyuma harababivuze uko uravyemera mbo abayivuze barayivuze kandi ikindi naco abantu bashaka kureba kuvuga ama commentaire nabura iyo habaye ikintu mbo je ubunye kubwanja amajambo sinkibihumanya ndiko ndavuga ivyo abantu bavuze naco ego abantu baravuze amajambo menshi baravuze ko Huriro icihomba ihuriro kubera Gasore niwe yaragize ihuriro yasoni iki amajambo menshi ko tazosa ukora twavete ibintu byinshi nyene ndibaza ko yagiye mwarabonye ko twagwanye intambara nyinshi ariko ico twakora twari gusenga no gukora okay niyo mpamvu tukihagaze ariko weremeranya n'abavuga ko Huriro TV yacisubira inyuma ya Gasore na yasoni jamais nawe nibo basubiye Imana yaciduha abandi bakinye kandi bazi gukina kandi murabibona nibo basubiye inyuma ba Gasore bo navyo nzi ko basubiye inyuma navyo nzi ariko jerekana burireho ukwingene byari bimeze kare nubu sico kimwe ndibaza si kuri jeje nyene n'abafana bo bivuga yaba kuri twebwe yaba kuri bo ndibaza baravye kuri programme ya Gasore canke programme y'Ihuriro TV boca babona abateye imbere n'abasubiye inyuma wewe ubu nyene bagugera Gasore uwo muhanura iki urabona ko yasubiye inyuma urabona ko yateye imbere no muhanura akore vraiment kuko yarasubiye inyuma ibukebuke kuko ariko arakorana aheruka guca Tanzania ariko vraiment Gasore wa kera nubu byerekana burireho ukwingene byari bimeze kare nubu sico kimwe ariko nukuri yohindura iki akore cyane nkakera umuvuduko yari afise kera so agifise mu gupostinga cyane
nivyo ushatse kuvuga haba gupostinga haba amakora ego korabari karazikora ariko ukwingene Gasore kera yashutinga n'ubu vraiment simbona kare haramaje bagize kuvuga ngo urumva ngo wava ikorongorwa na misi ngo watangiye kwaza kudatinga na Gasore vyari vyo oya jamais assez Gasore mwiza mukunda naje twigeze kuko Gasore kwanza yakunda n'umugenzi wanje nashimye kuvugira kuri kamera bon sawa ariko uramumisinze by the way uramukumbuye ubuzima bwari mubanyemwo ubuzima bwari turatubona na Gasore muramubona muranayaga neza muri wa kuchatinga rya nabayasoni ryari barajenga tugatera story aya mabifu yaraheze ubu ni fresh yego Gasore turicarana tukanasangira moya mbi mwagize no kumusaba ngo garuke mu biro TV ngo ariyanyi nibyo mbo twashaka tubandanye ijya bisangamani kubera benshi baguma babinsaba baravuga ko mwicarana mukaganira murashaka kumusaba mukagira iki mukakora ariko atabishatse ntiyari problem yari proposition yiwanje mugihe yarabyanse mbo ntiyabyanse yabute arindire gato yasijya projet kuja muri Tanzania none ijya yoni ahijya yeje bisigura biri muri gahunda yo kubisangamani garuka bikunze nimba ni abaza manager we Yarasubiye bigakunda atashaka kuyibandanya nta kibazo gusa nibizoba bibujije ko abandanya akazi kiwiwe okay bisangamani nashaka kugaruka kuganya n'umwanya niko twobisigura bikunze ntitubizeze ibitangaza bikunze Mario kirakora neza gese rero abananiye guheza cyari guma mu rumengera irakunzwe mbo Mario twayihejeje abafana ko bwabo nibo batwandikiye ati turabasabye sinema ni muyihe Hamza naye ni kico arazi kwandika cyabafana badusabye nsho dukora ubu mwaragize amakontra neza rero kubyo atakajagari kandi kazoha nta numwe adafise kontra mu ihuriro naho yo bari umubebe nta kajagari rero tuzosubira ko azakajagara chafu urazi ndakubwire izake nta zibaye zitakumana kamahembe nabikubwiye kontra ya mbere n'umutima ibijya by'impapuro zozo nenda kubaza umukenya avuze ati je ndahevye guhera n'umunsi ukira mwiro TV utamufunga utampiga ciza gusa nuko yo kwigira neza ijya kontra ikingira hagati ya wewe na boss mazimisi mbona mwenga mko muraja gukora ibiteramo za ruguru he bijya biteramo n'ivyi twembo twashatse nyene kugira festival y'ihuriro ye festival kugira abafana bacu nibaguma batubona gusa ku ma YouTube ku ma television babone ko duseta bijya dukina ari ibyo atari ibintu nyene dupfa kuhinyanyura tugapostinga twashatse kubereka yuko natwe tubishoboye no maso yabo kugira baryoherwe banatubona okay uwo guproposa kugushira ingufu nyinshi muri cinema cyangwa mu muziki yoshira ingufu ko navuzwe gufite setala yo kuririmba ari muri cinema natala yo kuririmba vise urumva bijya rero ururirimba bijya no kwidigadika mbo zijya hanya tuba dukeneye kugira turyosha nyene nk'ubu iyo tugiye nko kuri stage kugira natwe turonke nyene kantu kwanza gacangamusha jojo cinema ndimo mahera irimo mahera byaye hari umudugo ubona ndagura cyane parcelle none kumenga byarabananiye guhagarika byaratunaniye iyo ukunda ikintu birakunanira kugira ni nkuko ushaka gukurikira agakobwa agakobwa n'akamara gasingeso ariko bikaka ukigumura umunsi wa mbere umunsi wa kabiri baby ni sawa umeze neza tubonane basi gusa ibyo numvise bisubiye okay nice kabisa mwavyumvise turi mu rugendo rwa Jojo twavuze bitari bike reka cengaruka ku bintu byigeze kuvugwa cyane kwa Jojo kujanye na no kurogwa Jojo mega barakumangamiye cyane no kurogwa abarozi barananiye baragenda canke biracariho nuko nakubwiye ubugira bwanyu nakubwiye umuroza zosa kuba ukandoge nduca ndamufata kandi nzomuzana kuri Isaac mubone ko barimenyere numere ga Bill Smith ngo je ndoca ndamutera inda cyakubwiye Alvin Smith wavuze murozi jazo sura kundoga nkasanga ni inkumi ndamutera inda na amafaranga dufise apa kuza muratugirira nabi none nivyo barakuroga Jojo none byo barakuroze none sumu n'uburozi nesumu ni dads chazawe hari uwo yigize kuvuga ati ngo isumu normalement isumu ni infection oya nta infection isumu n'uburozi shareka nenda kubaza isumu si urashobora kuburi ngaho onye nkaguterera ibintu nayo ivyo bintu nibiki si birozi n'ibyo uravyemera Jojo birabaho birabaho nyene we kubera bitaragushika ushaka kubyemera none je wabimenye gute ko bakuroze wabimenye gute none hari abantu bapima bimenyere none ucunwa umuti gute utazi ko bakuroze ko kwa muganga atasumu bavura ucujare ku muganga ucugenda kuri bajya bapima abafumu yasa abafumu tuje nuraje ku mufumu we kazi na dawa bijya baravuga ngo kazi na dawa ari biki nkabatana akamodoka atana gatsiyanjye
ewe nuwemera mu vy'imiti Jojo Oya, ntabyo ariko imiti irakora irabaho irabaho ku bantu imaze guha irabaho je nayo kitarama no menya gute kwibaho uzuge dupimura oya kwe none inyuma yahajya barakuroze bigenda gute warakize ntibarasubira kandi barasubira kwe nambeshe Okay, Jojo yari umuntu wakunda gusenga cyane, yakunda kuja mu ma église, maombi kwa Joshua ariya. Nkikubonayo kandi wabaye. Mbo kubinyibukije mbere dimanche nzogenda kwa Joshua. Joshua ndamukunda mbere. Burya pastor Jojo mu rusengero ryari Jojo. Ubu nyine nsigaye ngenda ngaha hafi. Ariko jewe gusenga ngo dimanche ngo kwa ari migenzo sindabikunda. Oya, jabwo nkunda gusenga mu misi hagati. Ako noza ngo misi yose ngo kwa ari dimanche ngo nitege ko nje gusenga. Oya kuri jewe suko. Wewe uremera abapastori bavugishwa. Ntaje gatubije muko uri umuntu w'amasengesho. Abapastori bavugishwa urabemera. Ndabemeye ko hari abibinyoma. Abemenya batwe bamenya gute? Hari umupastor ashaka kuyadukiza. Ngo izake ngo wewe ngo wahora ukora ngo ibi nibi ngo ronka amahera ya naya ngo kandi ngo wewe ngo ntuheruka kubura ibi nibi. Ugasanga mu buzima mayishaka uja pataga kazi. Wirirwa wicaye muhira. Biramaze gushikira Jojo. Ugahura n'umuntu. Abajya kubibona ku bagenzi kwene. Bakabaturira ko ibintu bitari. Kandi hari nundi yigeze je kunyatura ko kera nari muto ariko ndamwibuka uyo pastor yari umukongomani mwana wa mama. Yaranyatuye ko ivyo bintu ntanazi. Ambwira ibintu bya Freemason biri ko wapina sibiyu. Nukuri mani mbabari yo eglise na cenda yihagarika kwijana. Jota utangwa kumvugishwa ko ibintu ntanazi. Chambona kuri mu escrow direct. Okay. Jojo, urakoze cyane watubwiye bitari bike. By the way, hariho na byinshi abantu bari bakeneye kumenya, bari bashaka kumenya ivyo Jojo barimwe urumva ko Jojo amaze kugura TV yiwe, ihuriro Jojo ihuriro. Ababona ngo baduga. Umukoro umuti kabisa. Oya ni bandanye banteza imbere ndaye nanye ko nzoronka ayubufu. None Jojo kugira zovuge ko ati Jojo yarateye imbere akenewe iki? Nukuri mwana wa mama niko crise. None wewe normal are je nakuri igano ufise conclusion. Twakumvise tumse wavuye tumvise byose mu majambo makerero. Jojo rashaka kuzoshika kuki? Jewe kintu shaka kuzoshika. Je namara gutera imbere kuko sindatera imbere. Namara gutera imbere shaka kuzoteza imbere abandi. Kandi biciye mu. Okay, tuzomenya gute ko wateye imbere. Tubwira ati rimwe abora mfise ibi nibi muzomenye ko nateye imbere. Nukuri ikintu ca mbere ninaronka umuduga canke parcela. Umuduga miliyoni 15 10. Ninaronka umuduga na parcela nkuye mwiyashiye wanje mwisinema. Nukuri nzoca ndabivuga imbere ya kamera. Mvuga ati mana yanje kwiki kintu. Wona bivuga ko umenga abagenzi boca bagutera amabuye. Nzobivuga. Kugiye ko batanzania ataki uza nani? Nawe yambari telefone gusa shasha. 500 cyane telefone shasha. Kugiye bagenda kubivugira imbere ya kamera nzobivuga. Ndavuga ati nukora akakantu mubona naguze. Nagakuye muri ibi. Okay. Mu gusozera igero cyacu tuje mu tubazo utunaturiya utuntu nutundi. Cyangwa ngo ndagutwita. Utuntu nutundi ndavanga ibibazo. Ndakubaza ibintu byose en généralité muri rusange byose. Jojo kubera ki uri umuntu wemera Imana ukasenga Imana ugiriki amagaca witoga amatwi abiri. Nawe nyuma ngo wisoza ahantu habiri. Bo Imana ndayemera cyambere. Kuko yarandemye. Yaranshize ku isi kandi mbayeho kubgayo hama kwitoga amatwi naho nibaza ko byotuma abandi bantu bakwiyumvira bitari byo nibisanzwe ko si jeje nyene ngaha mu gisagara ca Bujumbura noza amatwi sinavutse nsanga abantu batoga amatwi babibi bose bambara ibintu ku maguru nivyo ragira mbazi we ko tako wambaye kajya kaboro ko ku maguru umugabo wanje nabikunda nabikundira iki akwiye ko byankiriki mbona bikunda abonye umukobwa akambaye aca mufata ukuntu nyene ukuntu gute Chebeza kwa idanda. Gusa ntabikunda basi. Acha gufata kufise comportement meze ukuntu. Okay. Iyo ni mishatsi yawe ku mutwe? Oya, naga plant. Plant ni iki mu Kirundi? Mana yaje ni mishatsi y'abazungu baduhaye bakaza baradusuka tugashirako. Uya Jojo birashikuka chattinga na telefone paka telefone kazima. Tushyize kuri charge. Bo hari igihe nyene mbafise abagenzi benshi tuba turavugana canke kuri YouTube naryohewe ndiko ndasubiramwo ibintu nagiye ndakina kira ndabana no kwikosora eko ni bo telefone indoto zawe iPhone naze iPhone ugira utunga simbesh umugabo ariko kubandira ariko
yatari oya ni bukebuke ni yaronka amahera azoyingurira. Okay, defo ya miss umwankira defo mutamukunda uvuga ati je ndamukunda nk'umushingana nawe wanje afise defo imwe ntamukundira niye shana defo ko yari no vugira uyankako ikintu wewe uyankako defo wewe uyankako uvuga ati je brema urashavura cyane ndashavura cyane kandi ishavu ryanje rihera n'ingoga biri mu bintu tikundako ishavu. Okay, iyo mbabaje ndishafuku ndababara nyene macha ndakubwirira ako ndakubwiriyeho nanje haheze nka 5 minutes bica bihera. Abagenzi bameze gute utogira mu buzima jojo? Ntogira mu buzima abagenzi bafite ingeso za gute? Ingyagya baragoye kubamenya. Hari umuntu ashobora gutwingira. Ingyagya zimenya iza. Uzimenya gute? Ingyagya ziri nyegeza ariko umuvumbura nabi. Ndankuma ndakunda iterambere ry'uwundi ndankijyajya mu buzima. Nigiki umuntu agukoreye uco ubona kumenga kubera ingyagya nigiki? Hari umuntu ashaka kuguha ikintu urumva ukamenga kiguhaye n'umutima mwiza ariko hari ikindi kintu inyuma yacu ariko aragupangira. Birabaza gushikira cyane. Okay, uramaze gukora ikintu karogereta. Hariyo nk'umuntu par exemple twaka akazi kacu sinzi karagasuzuguro sinzi kari uko nyene baba badufata hama ashaka jojo ni sawa yo bromukina neza ndakurunkira amahera samire ukoresha iki niki hama wonde ndakusabye zo chance tubonane iki dusangira gafana aho ukabana ibintu bisanzwe ukabwira manager wawe cyane uyu n'umufana wanje amenipa gato mainite ashaka tubonane dusangire mukabarana nano wabona yuko hazo bari kibazo kubwira aho cyusanga gaca tangura ngo hajya ngo none ndakubaza nkujye mugabo no muheba umuhebe shangu kandi we kwizino office vraiment duconga aba diaspora kandi kindi naco vraiment je mfise ibi nibi ubona gute cyo twibanira cange tugende hanze urazi ibintu byawe bamaze kudraga kandi wubatse benshi cyane baba kudraga kandi wubatse bazi neza ko Jojo yubatse niyo abo rero nakiza baba ukeneye ni prof umva urinze umbwira ngo Jojo twigira handi hantu urumva ngo twigira handi hantu hama ucuteze imbere ibi nibi tugirindi cano ndakwana kupatia ile izina umvuga ari urukundo ahubwo rero reka ndaguha amahera byabi ninyene vyiwawe ahubwo bikomeze ubikomeze aya ubwira intego yo gusambura abo se bashira mu migwi ingyage ego vraiment ningyage abantu bazanga bakakudraga uramaze kudragwa n'umugenzi umugabo wawe biramaze gushika Jojo biramaze gushika waramubwiye ami waramubwiye cyangwa ucukauka ivyo navyo namubwira cagira umutima mubi cagira umutima mubi ariko urakauka nyene ugiye ucumubwira uretse impamvu ndayemubwiye icambere nabanda bateranije ubugenzi bwa buhetse kandi abahungu baba bafitanye amadiri menshi bakorana niyo mpamvu rero atari vyiza sikintu icari cyo cyose ari ciza kubwira umugabo ucukauka okay gusa uyo muntu uramubwiza ukuri burya umuntu niwe yihagaciro ashaka kumubwira undi ndakubwira ubandanye je urazi nfise umugabo wera n'umusi ebana twubahane abakobwa baruze ngana ico nshakira n'abandi baragifise suko ndi mwiza cyane gusomba abandi bose yego bon sawa Jojo ugiye kukiyo turi mutubazo utuntu nutundi ugiye muri studio ugiye mu kiyo kwiraba mu cirore by the way kuriraba like niki wikundira Jojo nigihe gihimba uri kuriraba ukivuga ati mana vraiment nivyo mana wandemye neza kandi ndikunda ariko hari ikintu wamaye vraiment niko top amen iki wiravyo uvuga ati mana nukuri akantu bagashizeko nakajede wamaye Ndakondo dukwise twanje bram. Udukwise. Abo. Ni twiza nimbe ko tudakubitwa n'izuba, tudakubitwa n'imbeho twaba dufutse. Okay. Niyo ndiko diramukiye bram ndakati mana. Twise twanje ko dupika. Kubera ki hose ntasuka. Okay. Jojo, uno munsi urahuye n'umukobwa mugenzi wawe ati Jojo vraiment ndafise umuhungu ndamukunda ariko naho ndamukunda ndumva neza yuko ebana ndamukunda ariko we nibaza ko atankunda nta gukunda kubera iki baje nankunda kubera je nibaza ko atankunda kubera kumbura tamereza amafaranga ariko je ndamukunda ariko vraiment ikintu cy'amafaranga kiran stress cyo je nashaka nirondere undi yoza arama inota ariko nguma nujya nkunda wewe ucumuhanura iki Jojo aramukunda ariko nta mahera amuha ariko yimvira ko kubera yuko akeneye uburyo akeneye amafaranga ashaka ko arondera undi yoza aramuha amahera urazi iyo umaze gukunda umuntu umukundira uko ari n'ubukene bwiwe bwose
kuko umutima wawe uba wamaze kugenda kuri uyo muntu uba wamaze gufata decision mbo uyu unye ko ndamukunze reka ndamukundane n'utwiwe hama ibindi navyo muzobironderana ibintu byo kuvuga rero ngo urumva uko kwanza nukuvangana nuguhemukira uwundi urazi ko hari gagiye kuri ryo w'amahera amugirira manjonjo ati hapa sibanduke namuache ureka bwe gahera biheze voilà urafise abagenzi cyane n'izihe ngeso uhanura abagenzi bawe ntibazigire nimba korakora kuri YouTube bavuga ati abagenzi banje mumenye ninasanga ufise ingeso nini naho umuntu banda gukunda gute nzosha ndaguheba bo kwandi cambere Imana yarankinze nta bagenzi benshi ngira ko abagenzi benshi arabusanga nyene rimwe na rimwe ako Jeff umugenzi umwe mfise umugenzi umwe kandi nkuko ndamubwiye ikintu c'inkora mutima ndacumvise hanze no cameye akaribu umugenzi umwe umugabo wawe cyangwa umukobwa umukobwa kandi twiganye kuva tukiri bato cyane ingeso rero amisa kuzanye ko cumuheba nizi nari umugabo wawe wese sheri ndagukunda ariko ni wakora ibi nibi je ngenda nzizorabangoreze zose sizovuga ibi nibi tubanegiri je ndafuha ndamufashe migurumine icyo no cihanganira ariko abakobwa bavuga ati muhungu naho umufata migurumine birasanzwe je naramubwiye ushaka kumva ngo uzugenda ubikorera ahantu man ntazopfa mene ariko ninagufata bye nzoguhindura ipusi Jojo ati nzoguhindura ipusi niwaje batumye nja mu barozi umugabo wenye niwaje tumuje mu barozi sawa mwavyumvise amisi utumuganye ibyo bintu tubishira reka cameraman ibyo Jojo mu gusozera agasuni karugi mu cyambere kwanza ntiwambajije ibyerekeye filme yanje shasha nasohoye ugenda kuri Jojo ihuriro ndafise filme yasohoye shasha uriko urakora je numva ko twavuze TV yawe nyene tuca tubisaga yo nibindi nayisohoye vendredi yatangwa gusohoka vendredi yitwa aho bibera niyo mpamvu ntayibutse nukikurikirana ibintu byanje yayizahaye nkurikiranye hero TV simba ariko ndaraba wewe yitwa aho bibera umuntu utaragenda kuri Jojo ihuriro genda ugire Sabonnez share partage aho bibera niko yitwa byari biki cyo tubiraba mu cinema cyo biraba mu cinema okay aho bibera shaka ari mu hotel bagihuruka mu hotel ryari Jojo Imana yanje sinigeze njayo rahira kuvuba inkumi mbakurarongorwa hano uwo maze kujayo Isaac bimeze gute bimeze gute ni hotel sindajayo la umba akadusezera ikiganiro Isaac warajaje oya ndagushimire rero biberaho aho bibera ikira kurikirana ariko eko kebuka ariko nkene abone benshi kugira ngo akubufu ari biro amafaranga numva ko bimama inoti amahera ndaronka ahubwo nije ndiko ndaya dépense ntazo uzaturayaronka sawa merci Jojo merci beaucoup nakuze makeup yiwe yagize aka makeup gatese Jojo giye nentwaje nentwaje ucusigo ngiye kwakira abashitsi bahe nako nasabe nendo abashitsi Jojo merci beaucoup je tukaze classe na Jojo Jojo mukobwa arabaho Jojo muhungu arabaho sizitandukaniro rero tandukaniro Jojo mukobwa ni Jojo ihuriro zuravuga Jojo ihuriro kugira tubatandukanye okay sawa mwabyumvise rero abakeneye kuza muri Euro TV abakeneye kuja muri team ya Jojo gukina amasinema bigende gute baje bandondere kuri kubiro bya Jojo ihuriro oya bari kure rero umuntu naturaba ari mu Kanyosha rero ubundi sanga ari mu ndega ariko arazi Burundi azoshikira mugamo hari hehe ashaka rero kumenya azoca kuronderera azoca ndondera ku numero yanje 62080818 62080818 iyo numero kandi umenye WhatsApp we ikoresha mugabo n'umugabo koresha mwese kubera muri no telefone we yari yarapfuye akabebe kayitaye mu mazi muja mukoresha mwese imwe nta kibazo bintera ko namuvanga ntaco niyagiye Isaac duheze wewe nitwabundi merci beaucoup rero Drizo cameraman international niwe ari kuri kamera hari bana byari bimeze neza cyane bye bye mwumvise byinshi kwa Jojo byo mutumvise mushire muri commentaire azobishura undi munsi zokora igihano kandi twishura ivyo mubajije by the way numumama w'umwana umwe wa kabiri araje wa gatatu azoca yugara sinzi system azokoresha nimba azokoresha kondomu nimba azokwiyugaza kwita ishinge akubize none kondomu ni bibi Jojo navyonzi nayo urakoresha nigero koresha kondomu kwahejeje ikiganiro ndiko ndabaza Jojo n'ibindi bisanzwe nigeze nkoresha kondomu nayo urakoresha bya vrai imeze gute ni mbombo ni biscuit
Biscuit zange. Nari ragoza Prudence ariko twari twibuka kwikingira abashe nabo gwaruka abo bizonanira ariko abo bishoborekera mwihangane muje kubikora abana mwihangane abo vyanka mwihangane abo bizokwanka rero muzokwikingira urumva Jojo ntayazi urumva zobwira umugabo we umunsi arabe ingene amwigisha umugore we gukoresha condom kugira umwana azoyimwigishe gacho bitwaye abana baje ifoto zibigisha sawa muzobigisha wabyaye umuhungu wabyaye umuhungu wabyaye abakobwa sawa tuzo Imana idufashe rero bye bye ciao ciao Isaac TV. Oh.